ikaze mu buri wese mudukurikirana kuri Argos TV mu kiganiro y'Entrepreneur. Uko bisanzwe umukunzi Katia Benedani jewe ngenda kibashikirize nkaba mfise umutumire nkuko vyama reka ndamuhe kaze ashobore kwidondora dushobore kuyaganira byinshi. Kaze. Iko murakoze. Ushaka kwidondora ko dukurikirana. Neza cyane. Amazina yanje ni Alain Christophe. Mvuga y'Ubujumbura nyene. Mu kiganiro y'Entrepreneur dutumira abanyamwuga mu bisanzwe mukora iki? Yego umugabo wanje n'uburimyi n'ubworozi bw'amafi. Yego uyo mugambi wanyu uyo mwuga wanyu mwawutanguye ryari? Twatubura umwaka nyene mu kwezi kwa gatandatu. Iciyumviro nyamukuru cavuye hehe? Yego nuko nari mfise amafaranga make. Mfise amafaranga make nshaka kugura telefone yanje. Nca mpana n'umugenzi ambwira yuko hari abantu bakora entrepreneuria. Maze kujayo no cinahura yuko ushobora gutangura kuri yo gukora amafaranga yanje make mfise. Yego. Muvuze yuko maze mwatanguye uyu mwaka uko biri kose umwaka uje guhere none kuva mutangura naye kahe karusho k'umunyamwuga wakuye mu mwuga wanyu ko ushobora gukora uburimyi n'ubworozi? Yego akarusho karimwo kuko ndavye kuri fondation y'ifise amafaranga make ariko aho ngeze ubu ndishima ku mafaranga mfise. Mbega haba hariho akunguko ni ukuvuga yuko ibyo mworora ibyo murima murabigurisha hama ni ukuvuga yuko ababitura namba mufise uvuga ati turafise aho tubideporiza dushira ibyo twumva nk'uburyo par exemple amadepo hoba bavuga ati umusaruro ni mwiza muradushika ku nyota muradusatisfeza? Ego umusaruro dufise vraiment bivanye no kubyo intango yacu dufise fondation yacu umusaruro wacu ni mwiza cyane gose kuko nitubitse amadepo cyane cyane dushorana n'amashuri ibigo bitandukanye. Yego ubworozi bw'amafi mu gukora gute? Ubworozi bw'amafi mu Kirundi bavuga gukotesha sinzi ko bavuga gukotesha nyene alwaje. Yego turakotesha dufate ico bita station piscopole ama station ikiziba c'ifi. Ikiziba kimwe bashaka kuvuga ati ikiziba kimwe ndashobora gukotesha amafaranga angana uko imyaka 2 canke imyaka 3. Ikiziba kimwe tugifata ku mwaka umwe dutangurira. Yego hama twagura ibivyaro tugashira muri ama station nyene juste muri ama station kandi tuzazigabura nkuko bisanzwe. Ubumenyi bwo gushobora korora bwari ubwo mwoba mwarigiye canke wari ubwo mwarakuye mu kibano canke hari bijya bwo ngo hereditaire ugasanga ni ikintu ca karande ati sokuru canke ndari umworozi canke yararoba ubwo nanje naciye nkurikiza umugabo kugwegwe byagenze gute? Okay hico cyama station hico cya pisciculture cy'amafi ndakunze kuja ku ma réseaux sociaux cyane. None cyenda yambwira bazorora ncandagira abijejwe mu Burundi nyene nabigenda bibabwira ndeba turi kibazo canje cyo turagera ku ma station efisi nka ndabirika station bazishima baca banyugureza kandi ubindi bimenyi ukenya nyene. Yego baratubwiye neza yuko ubumenyi cyane mwabo kubyerekeye korora amafi aho umuntu mukoresheje imbuga ngurukanabumenyi. Mbega kuri mwebwe nk'umunyamwuga wavuga ati imbuga ngurukanabumenyi hari ico zonona kugwaruka bw'uwo cyane nuko nabo musanzwe muri rwaruka ugasha mubona yuko hari aho byabagejeje nizihe mpanuro muha aho dukurikirana? Yego murakoze ama réseaux sociaux ku bajene adufasha cyane kandi ku majana akatonona bivanye n'ingene ukora ikoresha. Nk'akarorero nka réseaux sociaux nka twebwe abantrepreneur fata ushaka kugira business plan nk'itomate akarorero ushaka kugira itomate sauce tomate ushobora kurimire bayikora kwanza ushobora bayikora mu bindi bihugu maze kugira bayikora mu bindi bihugu nawe uciye referral ko ushobora kuyikora nk'ibirungo ushobora gushira mu bitandukanye ya sauce tomate yabimere neza. Yego okay dufate nk'iyo réseaux sociaux bagiye kurira ingene babikora bo nawe ukacero shirondera ico shiramo gisumbye byabo bakora. Yego nk'abandi bakoresha réseaux sociaux nabi fate nk'akarorero nk'abantu bagira kora gusaba filme amafilme y'ubuhumbu amafilme ataciyubaka cyane cyane ibintu bigezweho amasezo ugasanga umuntu ayiriwe kuri saison umunsi wose uraheze ariko kuri amasezo imisi 2 ifisi 3 icyubaza cyose gusa kugira ati nzi saison runaka
isezuru nakura yizi isezuru nakura yizi ego iyo nta kamaro bifise mbega kudusubira inyuma ku vyerekeye ubworozi bw'amafi hari aho bati turamaze kugira zo dusohoye hari izo mumaze kugurisha muri izo mworo muri ivyo mworo oya mu mafi ntabwo turagurisha ahubwo twaragize ese ko tuyikora nako turagabanya amazi yose mu mastation amazi tuyagabanyije hakaca hajayo umuntu afise umusegetera agakurayo nk'ifi nka 5 cyangwa 10 kandi tuzipima ku biro kaca turengera umwimbo wacu wifashe yego mushatse mwatubwiye neza yuko dusubira kandi yuko mwatanguje umutahe muto mu nyuma nk'umunyamwuga mwari mushaka kugura telefone mu nyuma mushaka umugambi wo gushobora kugura umurima mushobora kwiteza imbere mbega umunyamwuga muri iki gihe tugezemo biroroshe ko umuntu ashobora kurangura umugambi wiwe bivanye no ku buryo buke aba afise ego nkuko nakwishyuye nanje ko nayo mfise bezo yo kugura telefone ariko hacaza undi marambira yuko hari ishuri ryigisha ibi byerekeye imyuga nyine entrepreneuria maze kujayo none acemenya yuko amafaranga yose umuntu aba afise ashobora kurangura umugambi ariko byose ni mu mutwe nk'umunyamwuga misi yose hariho intambamyi umuntu ahura nazo mbega mu mwuga wanyu bivanye nuko n'umugambi wanyu utamaze igihe kirekire ko biri kose hari intambamyi yego intambamyi zishobora kubura akoresha kuvuga ati intambamyi ya mbere kwanza n'uburyo uburyo bwacu ntibukwiye ntibutasatisfeza bezo zacu yego iyo ni intambamyi ya mbere ikindi gira kabiri tubasha kuvuga ko turabana imvura tarondera imvura mbere dukoresha kunywesha twira amafaranga basanga twa tubatera induru nyine ku mazi basanga twa tunywesha ibijumbo bidufata imirimo yacu mu ijoro two tujaho saa 4 saa 5 z'ijoro yego mubwira turangiza ikiganiro cacu nakahe kawe niyihe mpanuro muhabwa mbwebwe mufashitiye kuri experience mufise kuva aho mwatanguriye no mugabane gushaka mudamuheza nayiye mpanuro mushikiriza ugaruka abo umuntu wese akadukurikirana mu kiganiro ego murakoze icambere nambe kwa kugwaruka rwacu ku Burundi kugurumbwa n'amafaranga bafise kuko ushaka gukora projet n'ibihera ngo ati ufise umuriyoni 500 oya 50 bicumi rakora umugambi me ni kwiyakira kwanza kwemera ubukene ufise kwemera gusonza ko misiri imbere uzohaga ikindi kigira kabiri ashobora guhanura dufate harugwa ko afise imigambi akora afise amafaranga ni benshi bafise imigambi badafise amafaranga me aha mu Burundi wacu cyangwa muri Afrika biragoye kwizera umwana w'umuntu ubundi bakizerana cyane bacha tusobanura ko bokwisha amasociation bakaja hamwe bakaza baraziganya bakaza bagurana kugira bashike ku mafaranga bifuza bakarangura imigambi yabo yego reka tubashimire cyane ko namwitabye no butume bwacu murakoze tuzebe n'ikindi gihe twabakenera mudoza mu gusangiza ubumenyi kubwo ubumenyi mufise mu byerekeye abanyamwuga neza cyane namwe mwese mwadukanye mu biganiro y'Preneur turabashimiye cyane isango mu kiganiro cyacu gikurikira murakoze